Bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije. Kaze muri ca kiganiro cacu Go Deep. Episode ni ya 47. Nizeye ko mwanezerejwe na episode herutse ya 46 na cane ko twayigizemo ibihe vyiza namwe mwarabibonye. Uyu mwanya turabatumira ngo muze twongere twinjire mu mizi dukurikirane ibivugwa muri ca gitabo c'ivyahishuriwe Yohana, twumve ico umwami Imana tugomba ko twumve iyo turiko turaja, twongere twumve isi ahigeze. Umwigisha ntarahinduka ni mwarimu Aime Kazimire Harerimana. Wa munsi naho navuze ngo ni evangeliste Aime Kazimire Harerimana. Kaze mwarimu. Murakoze cyane juste. Amatitre yo kwisi azotugora. Oya. Ntazobagora ariko wishizemo kwa kugora ca kugora. Yego. Ariko kandi utishizemo kwa kugora nta kugora. Ni ibintu bisanzwe. Mvuze gutyo kubikurabona bibi avugwa ni menshi hari n'igihuheru ku muntu yari kimunyuma mukaza gusubira usanga hari ibindi vyiyongereye ko bikaca bigorana. Igikuru nukuba wemegwa n'Imana. Yego. Nukuba wemegwa n'Imana kuko amatitre hari abantu vy'ukuri usanga bayakwiriye. Hariho abayiha. Yego. Hariho n'abarondera kugira bayakoreshe gushika kuvyo bifuza. Yego. Ariko ikintu gikuru nukuba wemegwa n'Imana. Yego. Ego. Turacafise ya nyota yo kumva ibiri muri iki gitabo. Ego. Tubandanirize aho twabandanije ariko namba harako mubanza kuvuga ku kiganiro giherutse twokavuga hanyuma tukaca dusenga Imana tukaca tubona kwinjira mu mizi. No kwibutsa abantu ko tukiri mu gice ca 15. Yego. Ciki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Aho turiko turabona ibijanywe n'inzavya. Canke udukarabo tuzoza mw'isi tuzanywe n'abamarayika. Yego. Buheruka rero twagarukiye ku murongo wa 4 aho twariko turabona ingena amahanga yose azoza kikubita imbere y'intebe y'Imana aje gusenga. Twarabonye rero ibitari bike ariko kandi twoca dushishikara n'umurongo wa 5 tubanje gusenga Imana. Yego cyane. Mana turagushimiye. Ngene uri Imana yo kwizigirwa kandi uri umutabazi. Muri iki gihe cacu Mana no washimye ko abantu bongera kumenya vyanditswe muri iki gitabo, bongera guhishurirwa amabanga y'Imana yaserutse muri iki gitabo ubicishije mu musavyi wawe Yohana kugira ngo abantu bashishikare kwitunganya no kwitegura kuko inzamba y'Imana iri hafi. Urakoze turagushimiye bana n'umuntu wese ariko aradukurikirana kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Kaze. Murakoze cyane. Ubuheruka twavuze ko twagarukiye ku murongo wa 4 tukaba tugomba gushishikara n'umurongo wa 5 w'iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana igice ca 15. 5 havuga ngo hanyuma y'ivyo mbona huguruka urusengero rw'ihema ry'ibishinga intahe rwo mwijuru. Hanyuma y'ivyo mbona inyuma yaho Yohana abonye ibitangaza by'abamarayika 7 hamwe n'ivyago 7 yaciye yitegereza ikigiye gukurikira. Hagaruka urusengero rw'ihema ry'ibishinga intahe rwo mwijuru. Ijambo urusengero mu Kigiriki ni naos. Gerekeranye n'isobanuro mu buryo bw'urusengero ruri hamwe mugabo hano bijanye n'igice c'urusengero kizwi nk'ahera hahera. Ahahera hahera no hitwa muri rusangi mw'ihema ry'ibishinga intahe canke itabernakuro. Nkuko tubibona muri Kuvayo 38:21 mu gitabo cyo guharura 1 n'umurongo wa 50, umurongo wa 53, guharura 9 n'umurongo wa 15, guharura 10 n'umurongo wa 11. Kuko cari gishinga ntahe kigaragara c'imbabazi z'Imana naho umuntu yaba yakoze icaha ahera hahera hari hafise
ibintu bitatu. Ubwa mbere hariho igisate cibuye, ca kabiri cibutsa abantu ukuva kwabo mu vyagezwe vy'Imana, nk'uko tubisoma mu gitabo cyo gusura mu vyagezwe 10 uhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 5. Hariyo manu bwa kabiri yibutsa abantu ugukehanirwa kwabo kubijanye n'ifungurwa bari bakeneye ku munsi ku munsi, nk'uko tubisoma mu gitabo cyo kuvayo 16 igice ca murongo wa 33 n'umurongo wa 34. Hariyo inkoni ya Aroni ubugira gatatu yameze amashugwe yibutsa abantu ukuva mu burongozi bw'Imana, nkuko tubona mu gitabo cyo guharura 17 n'umurongo wa 10. Ibi bintu bitatu vyari vyibutso bikomeye ku bantu, kuko ivyaha vyabo kubw'ivyaha vyabo bigatako igaciba n'intango Imana yafatiye ko mu kuzana ugucungurwa urubanza rwayo. Nico gituma iki gishusho catanzwe aha. Abamarayika 7 rero baje kugira berekane urubanza rw'Imana, hanyuma ahera hahera huguruwe kugira ngo herekane igituma urubanza rw'Imana ruje. Umurongo ugira 6 havuga ngo hasohoka baba marayika 7 bava muri urwo rusengero bafise vya vyagondwi, bambaye impuzu zera zitanduye zikayangana, kandi bari bambaye imikanda y'izahabu mu gikiriza. Hasohoka baba marayika 7. Baba marayika 7 bari bafise inzavya 7. Baraje bavuye mu rusengero, canke tuvuge ko bari bavuye neza na neza imbere y'ubwiza bw'Imana, kuko ibi tumenya ko Imana ariyo soko y'urubanza rugiye guseruka ku isi. Bambaye impuzu zera zitanduye. Iyi niyo myambaro iranga abanyagihugu bo mwijuru, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'ivyashuro Yohana 4 n'umurongo wa 4. Impuzu zera n'umwambaro abantu bo mwijuru bambara, nibo bari icitegererezo c'ukwezwa n'ubweranda. Aba bamarayika rero nabera b'Imana ishobora vyose, kandi bambaye imikanda y'inzahabu mu gikiriza. Mu Kigiriki bako ijambo rivuga ngo mu mafyinga. Inzahabu ni kimenyetso c'ukwera, umukanda ni kimenyetso co kuba umukozi. Yesu bwiwe yarambaye umukanda acaja koza ibirenge vy'abigishwa biwe, nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice ca 13 guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 40. Ibi rero ngaha bivuga ko kwabo bamarayika ari abakozi bera b'Imana baje gushikana urubanza ku isi. Umurongo w'7 havuga ngo kimwe muri vya binyabugingo 4 giha bano bamarayika 7 inzavya 7 z'inzahabu zuzuye uburake bw'Imana ibihe bitazoshira. Kimwe muri vya binyabugingo 4 giha bano bamarayika. Ivyo binyabugingo 4 ni bimwe twamaze kubona mu gice c'ivyahishuriwe Yohana 4 n'umurongo wa 6. Ijambo ikinyabugingo mu Kigiriki ni zoa, risobanura ivyaremwe bizima. Ezekiyeli atubwira ko ibi vyaremwe 4 ari abantu b'abamarayika, bakaba bitwa abakerubi. Ezekiyeli 10 n'umurongo wa 20 niho tubona ayo majambo, kandi nibo bafise uruhara rwo kurinda ukwera kw'Imana
nk'uko tubona mu gitabo nyene cwavugishwa n'Imana Ezekiel rimwe guhera ku 22 kugeza kwa 28. Yesaya abagereranya n'abaserafi nk'uko tubibona muri iki gitabo nyene cwavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 6 n'umurongo wa 2. Inzavya indwi z'izahabu. Ijambo ugwavya mu Kigiriki ni fiar, kandi risobanura agakarabo kadafukuye, kadafukuye cyane, gahora gakoreshwa mu kumijagira amazi canke inzoga mu mihango yo guha icubahiro ibigirwamana. Agakarabo kadafukuye bakoresha iyo bari mu mihango yo guha icubahiro yo guha icubahiro mu manza zabo z'ibigirwamana. Nkuko tubona muri Zekariya 9 n'umurongo wa 15 canke 14 n'umurongo wa 20 muri iki gitabo cwavugishwa n'Imana Zekariya. Izi nzavya ntiziba zuzuye imibavu nko mu vyahishuwe 5 n'umurongo w'8, ariko zizoba zuzuye uburake bw'Imana. Ijambo kuzura mu Kigiriki ni gemo, rikaba ryakoreshwa mu kuvuga igihe ubwato bwaba buremerewe cyane kubera ibipakiyemwo kugezaho bwo kwibira. Nizi nzavya ziraremerejwe n'imanza za nyuma z'Imana. Ibaho ibihe bitazoshira. Iri ni ryungane rikomeye cyane mu mvugo y'Ikigiriki mu kudondagura ukwamaho kw'Imana. Mu yandi majambo twovuga ngo ibihe nibihe. Umurongo w'8 niwo tuzakurangiriza ko iki gice ca 15 c'iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Havuga ngo gwa rusengero kuzura umwotsi uva mu bwiza bw'Imana no mu bushobozi bwayo, kandi nta muntu yashoboye kwinjira muri urwo rusengero gushikaho vya vyago indwi vy'abo bamarayika indwi vyaheraherejwe. Mu Kigiriki bavuga ngo nta muntu yashoboye kwinjira. Kwa rusengero kuzura umwotsi uva mu bwiza bw'Imana. Ijambo kuzura hano rikoreshwa mu yandi majambo nukuzuza bifise igipimo. Umwotsi wakoreshwa nk'ikimenyetso kigaragara cerekana ukuba ahantu kw'Imana n'icubahiro cayo, nk'uko tubibona mu gice ca 19 ku murongo wa 18 wo mu gitabo cyo kuvayo no mu gitabo cwavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 6 n'umurongo wa 5. Nta muntu yashoboye canke nta washoboye kwinjira muri urwo rusengero. Imanza za nyuma z'Imana zirageze, bikwiye gushikaho atanumwe akenewe imbere yayo gushitsaho zizosezerererwa. Muri ico gihe nta mwanya ubukiriho wo kwambaza. Naha dusozereye izi nyigisho z'uyu munsi. Imbere y'Imana nta vyabona bizoba bihari. Nta muntu azoba akenewe ngo aje kugufasha kwiregura imbere y'Imana. Ico gihe akazi kaba avoka kazoba karangiye. Uzohagarara imbere y'Imana uri umwe, hanyuma Imana igucira urubanza rugororotse, ikwereke ivyo wakoze vyose. Ntibizoba bikenewe guharira kuko uzoba uvyibonera imbona nkubone. Nta rementanya rizoba imbere y'intebe y'Imana kuko ivyo wakoze winyegeje bizoba bigaragara nko ku murango. Imana izobishira habona hakurya turaba televiziyo, ikintu cose uzocibonera. Niyo mpamvu rero umuntu wese akwiye kugerageza akagwana intambara yo kugororoka,
akazigama ukwera, akazigama ico yabikijwe, ico yahawe n'umwami ari wo mwambaro w'agakiza, akawurinda kugira ngo ntiyandure. Nk'uko twabibonye muri iki gice mu mirongo yaheze, nivyashika ukaba waranduye, nivyashika umwambaro w'agakiza wambitswe na Yesu cagihe wizera ukaba waratosekaye, turacafise akagahe gatoyi dusigaranye. Kandi ako gahe gatoyi dusigaranye n'ubu munsi nyene, kubera ko ejo ntuzi ko ari gwawe, ntuzi kuzohashika canke ko inzamba y'Imana itoba yavuze. Nahawe roho guca ufata ingingo kugira ngo wihane, kugira ngo wiyeze, kugira ngo umesure umwambaro wawe mu maraso ya Yesu, kubera ko uzoza ntazoteba. Kandi umenye ko abantu bamwakiriye bagashishikara gukora ivyo kugororoka, bagashishikara kwezwa, kuri bo abo nta rubanza bafise, azoca bajana mu ijuru. Imana ibahezagire. Amen. Iryo jambo rivuze ngo vyose ngo bizoca imbere y'amaso y'umuntu, bivuze ngo nambaro wivye azobona to ico kintu akitwaye, azobibona. Gihari wasambanye azobibona, aho ari muri ibi Imana izobimwereka, kubera ko urubanza rw'Imana ruragororotse. Sigaye kwibaza ko izobimwereka wenyine kugira ngo yemere ko atsinzwe, canke izovyerekana twese turorera kugira ngo ubutsinzwe agende twese twabonye tugenda warabikoze. Nibanga ry'Imana, ariko ntibizoba bikenewe ko urondera abantu baza kugushinjura, kuko Imana ivyo wakoze vyose Imana izobikwereka ku mugaragaro. Uzoca ukubita isari imbere y'Imana uvuga uti Imana vya bintu nivyo kandi uragororotse. Ni jewe nikoshereje, we urera, ndemeye ni jewe, we uragororotse. Reka turondera ubwo bugingo hakiri kare, umuntu ntaze yisange muri ubwo rubanza. Bakunzi ba Neema Gospel TV, ikiganiro nibaza ko tutabarambi, kibaye kigufi cyane gusumba ibindi. Murumva naje sindose ivyo mbaza kubera ko nicigwa cari gitahuritse birimwe. Ahasigaye ni jewe na wewe kwiga kugira ngo muri aka gahe gato bavuze dusigaranye umuntu yikiranure n'Imana, tuzoseruke natwe turabatsinzi. Aha ko duseruka dutsindwa ngo dukubita isari, ahubwo tugende dushimwa duti mwaragwanye muranesha. Umwami Imana guhezagire, nanje ampezagire, ntiwibagire gusangiza abandi ivy'iki kiganiro. Naho ubutaha muhezagirwe. Amen.